kubesha abakristo ariko hariho nabandi dukora mu kuri duhagaze ukubona tuba tugaragara tabariko tuba tumeze ku mubiri indani mu mutima tuba dukora neza dusengere janje numvirize kusenga ndabe yuko iyo migisha wavuze nene ndeyiro nkuno munsi bimeze gute je cyaka nanje ngine ntwaye imigisha none ukeneye kubona igitangaza canke je ureka nce bugufi usengere TV utera imbere nyimba kora ibikorwa biciye mu kuri umufashe ico yifuza ku mutima wiwe ukimukorere nyamba ashaka amafaranga ashaka kubaho neza. Haleluya. Ila Yes bakunzi bacubahiro TV nariko ndagera mwibarabara reka kwanze bwa mbere na mbere mazenda basabe gukanda subscribe na comment kugira ibintu bigo bimeze neza cyane presentation yangira nyaruka niyo mpamvu je yo mbanda umuririmbyi mbanda umuraperi ariko mu cubahiro mana yanje uno munsi twahuye n'umuntu ariko aragera mwibarabara ariko aravuga ubutumwa shanavuga ati uyu muntu hamwe yogenda ariko arisangiza ubutumwa ari wenyene vyongora shamvuga ati ndamusaba kugira tuje kuri kamera twese tubonane reka manze ndamuhe kaze kuri Cubahiro TV ndazi ko hari abantu ngaha anya iyi sura bayizi kandi bayize mu bintu byinshi bitandukanye reka manze ndaguhe kaze ndakuramukije amahoro y'Imana bane natwe umeze neza mukozi w'Imana ndashima cyane hagira umupasteri cyangwa uri umwarimu ndi pastor ndi pastor kubatakuze kazina kawe twagute beshi bazi ko ndi pasteri irindi zina banzi ko arabazi gitiritiri abandi bazi murozi amazina menshi nkayo nyene amazina menshi iyo abapasteri muri kino gihe tubona umenga batubwira amajambo atariyo ariko beshi bikana tuzivye amaso kurije munashobora yo kwiyumvira yuko umupasteri ashobora kuvuga amajambo atariyo wo mubwira iki no mubwira ateshwe ate gusa naho kenshi ari gihe biba bipfa mu nda hiwe yumva hari inzara bigatuma yobesha ko ari kakorera Imana kandi atari byo kubera hari kibimutera bashaka kuba yofungura mugagaca afungure biciye mu kubesha abakristo ariko hariho nabandi dukora mu kuri duhagaze ukubona tuba tugaragara tabariko tuba tumeze ku mubiri indani mu mutima tuba dukora neza dusengera abari ku mfiro bagakira tugasengera ababuza abagabo bakabaronka ubuza amafaranga ukaza tukabonana mu cumba c'amashengesho nka gusengera umuvumo karande nkabigukurako we nageze kumva makuru yuko wahora uri umuntu w'umurozi ndetse wahora ujya kuraba nk'intambara muri Ukraine ubwo nyine mukanyo kabushitseyo ubu unyabimeze gute ibyo bintu vuze ntubeshe na gato nivyo kandi no ukuri kumeze neza cyane ico gihe nari umurozi naraguruka nagenda ku rutaro ibyo bintu byarabaye benshi barabizi zijya za Ukraine naragenda ngiye kuraba ingene ingwano ziko ziragenda nkahita nimanukira nkagaruka naragenda kuraba imipira hari ya hanze zijya za championnat zose ndaja kuziraba byose yanaho nshatse kugenda nabangiye kandi mvuze ndagarutse nabangarutse ni benshi nunguruza nkabajana hanze bagiye kuraba imiryango yabo barabuza amahera y'indege ukeneye kuja kuraba hari umuntu ucinga nke hari abantu baba warasengeye hama bararonka itike y'indege je narabasengera bakaronka itike y'indege yego neza type yo kubesha nubu nanyimba ukeneye kugenda uzombwire ndagutake kibiganza atari kuri TV ariko wewe uzonyitabe unsange ku biro kwishengero hama ndagusengere itike y'indege uyironke ugende mu mahoro mbere n'akazi uhita ukaronka yego none we kumenga wowe ngahanya uyambika nk'abantu babasani amashaneti amaderede amahereni ibyo nke ntuboneka abantu abakozi b'Imana nyene bajya abakristo bashaka kugucisha mwijisho ugize neza cyane kumbaza ico kibazo mu buzima turimo bisaba kumera nkuko abandi bameze kugire bose ba motive baze yani uvuze urushengero rwawe ngo ntihazemwe wambaye ijipo ngufi ntihaze ufise amadirede babasane ntibaba kironsa aho basenga babakobwa bambara utumini ntibaba kironsa aho basenga mugabo mu uyo mwanya
wewe wabarekuye burya Imana iraba umutima ntiraba uko umuntu abagaragara iki kibiribiri niyo mpamvu ubonye umuntu apfuye gisubira mu ivu ugiye kwimba aho wari wamuhambye ntawe ubona ivu yani umubiri wacu ni ivu Imana iraba mpwemu iri muri twebwe umutima rero nturaba amadirede cyangwa uraba iki ijambo ry'iwanje aho goraba ibimva mu kanwa nturaba uko meze kuko ushobora kuraba uko meze ugasanga ukwizera kwawe nikukibonetse ijambo nakubwiye ukajya umenga siryo ndakubwiye ubutumwa urya ameze kurya ntubyumve kandi hajya kubera iki Yesu bavuga ko azogaruka nk'igisuma kandi tuzi ko igisuma bagifashe gikubitwa kigirane hajya ni ku nteguro y'Imana yani Imana ntabikora nk'abantu icyo uvuga wowe washatse korohereza bajya bakobwa bagenda bambaye imini bajya basani bose bavuga ko badasenga nyine uraborohereze kumvuye kugira wewe bayoboke wewe baze mu rushengero rwawe neza cyane kugira ngire abakirisu benshi kandi urabona iyo bamaze kuba benshi bajya bose n'ikigira 10 kiragwira bagatanga umushuzi ibintu byinshi nyene ugasanga urushengero rwanje ruguma rutagase hama nanje nkamererwa neza mu muryango wanje byose biba biri mu bintu biba bikenewe muri kino gihe hari abantu benshi bashobora kuvuga yuko amashengero menshi ari business kumvuye kugira bicira amafaranga bajye nyene bavuze ati dushinga urushengero kanaka kuri wewe nk'umukozi w'Imana ubiha ishusho nyabake bijya bintu hamwe ndavuga ko ari byo ahandi naho novuga ati sivyo kubera hajya bavuga ngo umuryango umwe aratukisha umuryango ariko ubu na nyakubaha umukuru w'igihugu yarigeze kuvuga yuko ati ahubwo yitukishe wenyene hari abapasteri barimo baraca ku ruhande bakora ibintu ngo barasengeye abantu bakoreshe ngo ni impwemu y'Imana kumbe bakoresha amashetani ugasanga ni shetani yirukanye irindi wewe ugasanga mwirirwana n'umuntu mwicarana mu kabare nturigera ubonyaguye hasi we mubana n'umuntu murarana ku gitanda kimwe nturabona gangagubutse mugabo yaja gusengera mu rushengero wiwe akimukora ko gusa akabaraguye yani amwijijemwo esupri wiwe niwe yongeye kuyimukuramo ngo uryango genda hariya ngo ni Imana iri ni wagumujuragirika ntuzigera uja mwijuru kuko uzawumvirije benshi kiraza gutambagiza rero we gumana agakiza wakiriye usibye no kuza mu rushengero iwanje nubwo wewe kwicara imbere y'igitanda yawe ugasenga Imana wizeye Imana ntacito gukorera kandi Imana irakumva kuko n'uryo uri kuravuga gusengere no muntu nkawe kandi nawe narakora ibyaha je rero nta kurandi ndazi ko wari mu yindi mirimo have nce bugufi hama unsengere janje numvirize kusenga ndabe yuko iyo migisha wavuze nene ndeyiro nkuno munsi bimeze gute je cyaka nanje ngine ntwaye imigisha none ukeneye kubona igitangaza canke je reka nce bugufi unsengere pastor kuko nushaka ndagusengereye kubiki ushaka iki je nshaka unsengere nanje nzengira imigisha ndagusengere nta ngorane Mana ya Isaka na Budinego uyu mujurnaliste akorera kuri iyi TV ndamusabiye imigisha TV yiwe itera imbere nimba akora ibikorwa biciye mu kuri umufashe ico yifuza ku mutima wiwe ukimukorere nyamba ashaka amafaranga ashaka kubaho neza haleluya ila Nitsne. Mwemuyera. Pachi. Hallelujah. Hallelujah. Direk. Ndire. Pastor. Manzurindire pastor. Bikuvemo. Zindire pastor. Bikuvemo. Manzurindire pastor. Impwemu mbiri ndire mitsi ndire bikore ndire bikore bikore amen mvugira ati amen amen haguruka ndimo ndagusengera hari ikintu mbonye hari ikintu mbonye ndimo ndagusengera hari ikintu mbonye gica imbere yawe mu maso kimeze nk'umuriro ariko imbere hari ko ikintu kimeze nk'umurizo w'intama ukovye gusenga hari abantu bariko baraguhiga batakwifuriza neza ariko nubwo gusenga ni wizera nta nakimuzoba mvugira ati amen amina uri umwana w'umuntu
hariho n'ibyo ukora abandi batabibona neza ariko Imana izokugwanirira kuko naciye mbona ukuboko kw'Imana kuri hejuru ya kiganza c'umumarayika. Haleluya. Amen. Ukomeze gusenga. None pasiteri ibintu kenshi cyane ibaza none nka anya usengeye kunyeje nabonye ibintu byinshi bitandukanye ukwizera biragoye ku mwana w'umuntu nkuko nawe uri kurabivuga. Yego. Imigisha nzogira izobona izobingana gute nkawe ufise ibintu upima cyane mu buzima? Umugisha uwo habwa nuwo nawe ubushaka kandi kugira uburonke urakora. Sindakubwiye ngo Imana izoguha ico shaka bikoroke ntama ico gihe byabaye hari kuri Mose Imana yakoroye ico bita mano yari imeze nk'intete z'ibigori. Byose byo ndakubwiye kora hama Imana iguhezagire mu ivyo uri kurakora. Naho nyene ufise ukwizera n'utizera ntabyo uzogerako. Kandi ni haryo cubona atavyugezeko ngo ango kumbe barabesha. Kubera iki nta kwizera wagize. Genda gushimire cyane basi je wakoze. Yego namwe murakoze gushima. Yes, bakunzi bacubahiro TV. Uyu twari kumwe n'umukozi w'Imana kandi tusigurira ubutumwa bw'ijambo ry'Imana kandi hari abantu benshi baza menya amajambo menshi ari muri Bibiliya ndazi ivyo yavuze atabeshe namba turi ngaha anya hari abavyigisha mu rushengero kandi n'umuntu avuga amajambo menshi yo kubakisha Imana nta n'ikintu na kimwe mbona umenga twaba twakoze ngicyaha bose bayipinga iki niki. Pasiteri urakoze cyane. Nawe urakoze gushima. Mubarange mukanda subscribe na comment turabakunda cyane.